Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje icese ko abantu batatu aribo banduye ikiza ca variole de singe vyagaragajwe n'ibipimo bakorewe kwigenekerezo rya 22 kuno kwezi. Amezi umunani ngo araheze abanyagihugu bo mu gacimbiri kari muri zone ya Buterere ni ku mutumba Nyarumanga, akaba amezi umunani aheze atamazi meza baronka. Bona bajeje intwaro basaba ishirahamwe Regide zo kugira ico rifashije kubera ko ayo bakoresha ubu arayo bakura mu binogo. Muca mubikurikira mukanya midonido ryano makuru. Dasuye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura barashima ingingo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yo guhagarika gutanga impusha ku bashaka kugurura amazu adandaza imiti. Bavuga ko hokomezwa gusuzumwa kwayo mazu akora yisunze amategeko ayadakwije agahagarikwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Bafashe n'ingingo nziza kuko hari benshi usanga njyango bakora badakwije ibyangombwa ibisabwa n'ubushikiranganje. Rero majama Kenya twavyakiriye neza. Twavyakiriye neza kubera hari amafarumasi menshi wasanga ari karakora adakwije impapuro. Cyo gituma twakiriye iyo ngingo y'umushikiranganje neza cyane. Wasaba gusa abo baganga bakora mu mafarumasi ko boza bararaba garanti iri ku miti uburyo batoza baraduha imiti yataye garanti. Gusaba ko aguma agira swivi bagakurikirana ayo mafarumasi kugira haze harakora ababikwiriye. Ngo uko zubatse wanashaka usanga hariho usanga tuzu duto tudakwiriye kubikwamo imiti yo kwa muganga. Ahandi ugasanga kunzu ugiye kuraba nk'izi za Cibitoki Kamenge hari amafarumasi menshi, ndetse ne mu haba mu bumanuko bw'igisagara mu burengero bw'igisagara urabona yuko ayo mazu adanazwamo iyo miti ari menshi. Ariko rero gaca wibaza ikibazo mbega n'abayakoreramo bobo nuko babifitiye ubumenyi. Ni kimwe rero mu byo umuntu ashobora kwibaza bishobora no kugira n'ingaruka mbi ku magara y'abantu. Izi farumasi hariho izikora neza n'izindi tubona hariho ibintu byinyegeje muri zo, kuko hari umuti ushobora kugenda kurondera bakarinda kukwandikira nk'inomero za telefone ati ukura ku farumasi kanaka, kandi ugasanga izindi farumasi zikoresha abantu atari bene igihugu b'u Burundi. Ukaje uyoberwa iyo miti yizanana nuko by'ukuri izanira akamaro abanyagihugu. Hama rero kugira bere umuntu abakizwe n'amagara cyapfa kugura sivyo kuca bayugara, mugabo hariho abajejwe kontrola by'ukuri ibihiri mu mafarumasi kabigenewe n'amategeko. Kugira abahinga b'imiti ni kimwe mu vyankenerwa kugira ubudandarizo bw'imiti bukore bwisunze amategeko. Nibivugwa n'urongoye urwego ruhurikiyemwo abahinga b'imiti mu Burundi Serge Harindogo, akavuga ko kugira amagara y'abantu abandanye atabangamirwa hakwiye ko ifarmasi zuguruye zitisunze amategeko zokugagwa kugira zibanze kwitunganya. Abahinga abo tujejwe neze ko bagerageza kubikora uko bavyiza. Abo nabo baje kudandaza ico umuntu yobasaba nuko borondera bakarondera umuhinga yavyiza kugira ngo ajemwo abafashe kugira ngo amagara y'abantu ntabangamirwe. Baramaze kwa izo farumasi nivyo ntibavuga yuko ifarumasi yugurwa binonosoye gusa aha mu Burundi naho mu bindi bihugu atamuntu umwe yugurura atari mu farumasi. Ariko nungaha rero baravuga yuko naho yoba yuguruwe n'umuntu atari mu farumasi yuko yorondera mu farumasi amufasha kubikora. Twosaba rero abo bayuguruye ko borondera abo bahinga, ababuze nabo bakazugara bakoya kubangamira amagara y'abantu.
icambere rikwije ni n'abakozi barikoramo, abakozi bafite ubuhinga bukwiye babikoramo kugira ngo batange za mpanuro zijanye n'imiti. Rero farumasi itagira abo bakozi ku bwanje ni ngorane itera abagwayi gusumba kubafasha. Ibindi navyo ni ibintu vyerekeye inzu iba irimo iyo miti ikoreramo, iyo farumasi ikoreramo. Hari inzu ubu usanga winjiye indani muri zo ugasanga ubushuhe buri ku madogere nka 40, kandi imiti yategezwa kubikwa n'imiburiburi kuri 25. Urumva rero imiti usanga witwa ngo unywa imiti igikomeye naho yapfuye kera kuko itabitswe neza. Urumva n'ivyo ni ibintu bikomeye. Nibaza ko umushikiranganje ko afise uwo mugambi wo gusubiza mu buryo ibintu navyo nyene azoheza abirabe. Ico twe twomwemerera nuko twomufasha mu byo dushoboye byose. Tukiri muri ico gisata nyene naye babwiye mu ntango zano makuru ko abantu batatu baba mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura aribo batowe ko ikiza ca variole de singe ivyagaragajwe inyuma y'ibipimo bakorewe kuwa 22 kuno kwezi. Mu itangazo ryasomwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kuri uyu wa kane yamenyesheje ko amagara y'abo bantu yifashe neza. Ridwine Baradahana akaba yanamenyesheje yuko ingingo zikomeye zijanye no kugwanya ico kiza zafashwe n'ubushikiranganje arongoye. Igenekerezo rya 22 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 twararonse amakuru y'abandi bantu batatu bafise ibimenyetso bisa n'ivyo by'iyo ngwara y'akaranda. Umwe mu bitaro bikuru by'umwami Karede mu Kamenge, uwundi mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, uwundi mwitenga we yivuza ataha. Inyishu z'ibipimo vyakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara y'akaranda mpox. Akaranda mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko. Ibimenyetso bikuru vyayo ni ibi: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba vy'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Iyo ndwara irandukira cyane kandi irica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Uburyo iyo ndwara yandukira n'ubu bukurikira: gukorakorana ko mu buryo ubwo aribwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranirako canke gukororanirako. Mu ntumbero yo kwikingira iyo ndwara, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda. Bukamenyesha kandi ko abo barwayi batatu bariko baravurwa neza, abo babana nabo hafi na hafi nabo bariko barakurikiranwa mu ntumbero yo gucungera ko nabo batoba baranduye. Urunani rw'amashirahamwe hakorera mu gisata cyo kuvuzanya PAMISAB rurifuza ko indongozi nkuru z'igihugu zogwiza guhimiriza kubijanye n'akamaro ko kwinjira mu mashirahamwe yo kuvuzanya. Esperance Kaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa muri urwo runani, abisaba mu gihe urugero rw'abari mu mashirahamwe yo kuvuzanya ruri ku bice birenga gato 2%. Aho ashima ko uruhara rw'abajejwe intwaro ku nzego z'intango abona ko bakora amahimiriza
amahimiriza mu gihe boyabandanya ko vyofasha kugo rugero ruduga. Turashimira cyane intwaro kuko abajeje intwaro batadufashije mwihimiriza ivyo kunda nuko turonka abanywanyi. Rero amahimiriza uno munsi arakogwa kandi twavuga yuko ahanini turafashwa cyane n'abajeje intwaro ba mustanteri abakuru imitumba abashef de zone baradufasha mu bikorwa vy'ihimiriza no ku mavuriro amwe dusanzwe dufitaniye amasezerano naho nyene barafasha mu mahimiriza naho kumura atari bose cyane ku rugezo twifuza ariko amahimiriza arakogwa kijanye n'amahimiriza rero turavuga tuti ivyo bavyiza yuko bikorwa kumbure n'urwego rwo hejuru kuko iyo ihimiriza canke ubutumwa butanzwe bugatangwa kumbure n'umushikiranganje canke uwundi umuntu ari ku rwego rwo hejuru nibaza yuko kumwe n'igihugu ntibabifata kumwe nuko kumbura ihimirizwa ryatanzwe n'umwene gihugu mugenzi we canke abandi rero twifuza yuko muri kazoza no kuvuga abatware ku rwego hejuru boshobora kudufasha muri bino bikorwa by'ihimiriza sinovuga yuko birakogwa ariko kumbure ababikora si benshi turifuza rero yuko ico gikorwa bodufasha kugira ngo dushobore gushika ku ntumbero twihaye kuko ikijanye n'amashirahamwe yo kuvuza kirafasha cyane kuko turamaze kubona imiryango yagiye mu mashirahamwe yo kuvuzanya bo nyene baravyivugira bati iyo bishitse tukagwara turabona yuko ishirahamwe ryo kuvuza riradufasha cyane nimba naho rangwara atabwishingizi mfise nkakoresha 100 mu kwivuza ariko uyu munsi ivyo 100 babinciye ndi hamwe 200. Abanyagihugu baba ku mutumba Nyarumanga ni muri zone Buterere muri komine ya Ntahangwa bavuga ko bafise ubukene bw'amazi haraheze amezi 8 ngo atamazi meza arangwa mu mabombo yabo bona abajejwe intwaro barasaba ishira hamwe Regidezo gukora ibishoboka kugira umuti w'ico kibazo uboneke inkuru tubaza Lydia Gahimbare. Nukuri ikibazo c'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga amazi turabangamiwe cyane nta konfise none abivuga basanze mu mihani wabo bariko bagerageza kugira isuku mu kumesura nubwo bakoresha amazi mabi abo bakenyezi bavuga ko batakironka ico bavuga kubijanye n'ubukene bw'amazi muri ako karere bavuga ko bakoresha amazi bakura mu binogo mu gihe bashaka kumesura canke guteka bakongera ko ibidi imwe y'amazi meza ibashikira hagati y'amafaranga 2,000 n'2,500. Ni hatari vy'amazi ikibazo kigoye n'ukuri aya nayadashe hiyo kwisetemu mu mugazo niyo nayadashe nibarike koko ntubu kimesa ntubu coga urumva nukoza ivyombo ni hatari cubana yo wogesha utwombo nayo mu kuzimu ni kinoga mu bisanzwe ntabwo ari bombo kandi ntituyanwa ibido kugira bagushikane ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2,500 urumva kacara bati je sindogura nayo gutekesha nkaca ndayatuma kuri 2,500 hari gihe usanga ufise ibyo 2,500 nyene kavuga ati none ndayasumishe ndayoronke nko n'amazi. Wundi munyagihugu nawe asanzwe afise ibombo rya Regidezo imuhiriwe avuga ko haciye ikiringo hafi amezi 8 atani marikoroka. Aha jewe kuva ni mukinga waraheza hafi amezi 8 nta mazi ava mu ibombo ahagura ngo byo kasa 8 ukarinda amazi kaza ukabura ahagira turonka amazi yo kuvuga ngo tuwe mu bido iyo mu marambya mpibidimo ku mfranga 2,000. Ndayisenga Samson umwe mu bajeje intwaro bita nyumba 10 kuri uwo mutumba Nyarumanga aremeza iyo kinajya amazi kuri uwo mutumba cy'amazi muri serire duhagazemwo amazi arakenye yaba wajejwe intwaro cyo kimwe n'abanyagihugu bose basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore kurwanya indwara zitutse kw'isuku rike. Bana yadusaba Regidezo canke leta ko yodufasha yongereza amazi kuko dufise make cyane aba twasaba Regidezo yatubwira kweri nguvu kanwa amazi namazi dufise ahubwo twodusaba ko mwotufasha amazi arabaye ntambamye muri kare harwe bw'abakenyezi turabangamiye baraze abakenyezi ku mazi ko ari ico gikuru adusaba yuko
ntiwoshobora kutugarukira mukaduha amazi n'ukuri ikibazo c'amazi kirakomeye n'ukuri kiraduhanze. Ikigaragara muri iyo kati rero nuko n'uruja n'uruza rw'abantu baja guhiga amazi meza abandi nabo bakavoma mu binogo amazi asa n'umuhondo ari nayo bakoresha mu kugira isuku no mu guteka. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni ngaha duciye tuyagarukiriza nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mubandanye mugira ibihe vyiza.